inkuru nziza y'ipfungurwa ry'uwahoze aharanira agateka kazina muntu Tony Germain Kina yari amaze imyaka irenga 2 mw'ibohero. Yararuhuye imitima yabo bose barajwe ishinga no kuvugira no gukingira agateka kazina muntu, ubutungane kuri bose no gushira imbere amategeko. Umuhari n'amahoro ufashe kano kanya ngushimire abo bose bagumye ku kivi, bari hafi canke bari kure, kugira ngo ikibazo ca Tony Germain Kina nticibagirwe na rimwe. Turanashimiye cane abacamanza basoneye amategeko bakeza Tony Germain Kina agapfungurwa, bitandukanye n'ivyo twari tumaze iminsi tubona mu Burundi. Umuhari n'amahoro uboneyeho kandi agakanya ngo wibutse wa mufasoni Floriane Irangabiye nawe nyene amaze amezi arenga 3 mw'ibohero kure yabiwe na cane cane y'abana biwe. Harageze ko ubutungane bw'u Burundi bwohagarika kuba igikoresho bugakora igikorwa bujejwe cyo kubahiriza amategeko y'igihugu. Ubundi ugupfungwa vy'agateganyo birafise amategeko abigenga. Umuntu agafungwa vy'agateganyo hari vyerekana ko ashobora kuba yarakoze icaha yagirizwa, binaboneka ko yoba ari umuntu ashobora komoka agahunga ubutungane. Floriane Irangabiye yaratashe mu Burundi kubana n'umuryango wiwe. Ipfungwa ryiwe n'uburyo urubanza rwiwe rugenda buhoro buhoro birahonyanga agateka kiwe kazina muntu ku butungane bubereye. Turasavye n'ukuri amategeko yubahirizwe, urubanza rwa Floriane Irangabiye rukurikiranwe atakubitevya mu buryo butumvikana. Amategeko yubahirizwe uko bitegerejwe, bibuka n'abana biwe bamaze amezi arenga 3 bagira ngo arashika.